Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV Burundi muko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi uno musi n'umusi uri special nakuzaniye umutumire ari special ni muri cya kiganiro ingo n'umubano ni ikiganiro kimeze gute ni ikiganiro kidufasha kuyaga nabubatse abatarubaka mbese n'abajene ariko bashaka kuba bafite icyumviro cy'urugo cyane uko babona urugo bagwa presiya gute uno musi wafise umutumire ngaho umujene aza kutuyagira vyinshi hari byinshi nza kumubaza ku bintu dukunda kumva muri no misi rero reka tume karibu kuri micro za Roy TV Burundi turakwakiriye cyane murakoze cyane akazina kanyu nitwa Eloge Ndayikeza okay Eloge Ndayikeza asanzwe abahe mba aha nyene mu Kamenge. Okay. Eloge asanzwe aba mu Kamenge. Mbega Eloge. Iyo wumvise ijambo urugo uryakira gute ku ruhande rwawe? Urugo ijambo urugo ni jambo risobanura ko ari abantu babiri bari kumwe bubakanye. Kristo. Okay. None wowe urubatse? Ntabwo nubatse. Wow. Okay, uramaze kuba mu rukundo? Yarashitse. Ucura ruvamo? Narabihagaritse. Urumva office umu ex. Office umu ex umwe canke babiri? Ndabafise benshi. Bangahe? Office batatu. Okay. Tubwire rero tuyagire impamvu yatumye uvuga ati ndabaye mu rukundo ubo ndaruhevye nta nubwo nkeneye. Okay. Mu rukundo umuntu abona vyinshi uri mu rukundo ugenda abona ingorane zimwe ziba hagati y'uwo mukundanye nawe we hagati y'umukobwa n'umusore ko hari igihe usanga ari umukobwa ariko aritwara nabi sinavuga yuko umuhungu yoba ari we yitwara nabi ko umuhungu ni gake usanga ariko aritwara nabi mu bintu bene ivyo. Gute umuhungu atitwara nabi? Umuhungu ntitwara nabi ko umuhungu ni gake aja mu ikosa. Uko? Umuhungu ni gake aja mu ikosa. None umuhungu ko twebwe nishize mu kibanza je ndakunda nkacagura mugamwe murakunda yebwe inkumi murakunda kandi muricagura namwe jere nije nkunda ko nije nza kugupropose nkakoresha nije ntegeza no kubona iki amakosa yawe ufise kujya wama fate nkawe petete nawe ushobora kuba uri mu rukundo rero horobona bimwe unyegeza umusheri wawe kugira ntabimenye rero natwe nuko twebwe natwe abahungu mu rukundo barihuta kubona amakosa y'abakobwa ko abakobwa murazi ko muri abana babi cyane gose turabana babi gute abakobwa mumeze nabi gute gute ko abakobwa mufise ibintu byinshi bibabaza umuhungu mu gihe muri mu rukundo. Okay, nk'ibihe akarorero kuvuga umukobwa iyo wamukunze hariho ukuntu ucumenga amaze kubona nyene ko uri kuramujana mu rukundo rwa cyane ucumenga wewe ni ugomba hinduke assurance yiwe maze kuvuga assurance nuko uvuga ati twatuno twase abavyeyi bahora bamufasha tukuzanako akakubwira yuko amavuta atafise akabwira yuko telefone yahora akoresha yamenetse akeneye kumuha iyindi byinshi cyane gose. None dukunze kuva muri no misi abakobwa bavuga ati barabuza abagabo abahungu nabo ngo ntibashaka kurongora none tubwire kubera iki nabo ugeze ku rugero mbe ufite imyaka ingahe? Imyaka ndayifite myinshi 30. 30. Okay, none ku myaka 30 vraiment Eloge ukaba wumva menga ntushaka kurongora ni kubera iki udashaka kurongora kwiki basi abahungu muri rusangi canke abajene mudakeneye kurongora muri no misi? Mose aho tugeze abakobwa nta rukundo bagifise ku bahungu. Gute? Kuko ubu unyemwebwe abakobwa muri babandi mudashobora gutungwa na bikeya umuhungu afise. Niye mukunda amaronko cyane. Mukunda amafaranga. Umuhungu akenye ntimumwipfuza. Atari umuhungu akenya abakobwa ntibamwikoze. Abahungu nabo ubu barakenye nta mafaranga dufite n'abayafise kubera ko urukundo rwamaze kuva mu bigeme usanga adashaka no kubijamo n'umuhungu adashaka kuja mu byo kuzana abagore. None Eloge kubwawe basi umukobwa
adakwiriye urugo, kuko hari igihe usanga bavuga ati uyu mwigeme vraiment abereye urugo, n'igihe uvuga ati uyu mwigeme ntabereye urugo. Kuri wowe Eloge, umwigeme atabereye urugo aba afise imico imeze gute? Umwigeme atabereye urugo nujya mwigeme aba yavuye mu karanga k'abarundi, no kuvuga ko aba afise ingeso zitandukanye, swat mu gihe abona yuko uwo muhungu bakundanye adafise ivyo ashaka, no kuvuga acamuheba canke akaja kuvyihigira ku bandi. Wowe ukambesha turakundana, mugabo ufise abandi bantu hariya mukorana, petete hagiye muca muja mu bintu vy'ubusambanyi, akaguha amafaranga, irajya amafaranga baza baraguha niyo atuma akwereka yuko je tutokubakana. Nico conyene c'amafaranga gikuru mwibaza ko n'amafaranga, kuko ntuzoraba ngo mbega je Eloge ngo Eloge afise iki, habanza kuza amafaranga, ko amafaranga niyo atuma ugura imodoka, niyo atuma uronka vyose. Rero ubu unye ugize isaha uzuraba abakobwa ubu kageze yaho muja gutera abagabo bafise abandi bagore mu mazu, kubera iki? Umugabo yararondeye, yarafise imodoka, hajya yarafise inzu n'amafaranga ku ruhande, emwe mugena mukurikira ajya amafaranga. Kandi urabona yuko kenshi iyo amafaranga amaze kumera nk'ayagabanutse, na wa muntu muca mumuvako, camwigira hasi. None ku bwawe uravuga ati rero ati ikintu je mvuga nti kituma umukobwa mbona yuko atakwiriye urugo ni umukobwa akunda amafaranga. Umukobwa akunda amafaranga ntiyubaka. Nico conyene ku ruhande rwawe, kuko nubwo yo guhenda ngo aragukunda, mumaze gushika mu rugo muca musambura asanzwe y'amafaranga atayufise, ntimwubaka, guma yagiye kuyahiga ku ruhande. Yego. Ati rero kuri wewe Eloge, umukobwa akunda amahera uyo niwe tudashobora kubakana. Uyo ntitwokubakana, ko n'ingeso ziwe ziba ari nyinshi. Izindi nyinshi ziba ari izahe? Ingeso nyinshi nshatse kuvuga ku muntu akunda amafaranga, no kuvuga ko ni vya bindi nyengoma nkusubiramo, ntatoshwa n'ivyo umuha, ivyo mu nziwe ntibimubumba. Oya, abo mugani ivyo hanze. Okay, wowe uravuga ati basi uranse nk'umwigeme sivyo cyangwa umukobwa adakunda amafaranga, w'imborerwa sivyo, atubaha abavyeyi bawe, ariko nta mafaranga yawe akunda. Mama wawe uvuye ukaza ugasanga umuzanye muhira yamwirukanye, aho mvukana nta numwe yubaha, ibindi vyose ivyo kuba ukunda amahera ntavyo afise, ariko arafise iyindi mico. Wovuga ati rero iyo mico yotuma yigira ariko ntakunda amafaranga. Iyo mico hariho imico nayo nyene idahesha icubahiro urugo. Okay. Iyo mico rero ni mico yo kuva mu rugo ugasohoka, hari igihe usanga umugore asohotse atari umusohokanye, akaja mu kuborerwa d'abord. Ayo umukobwa canke umugore usanga aborerwa kurusha abavyeyi bamuvyaye. No kuvuga aborerwa gusumba papa wiwe, aborerwa gusumba akanwa ivyeri canke sekuru. Kanwa ivyeri, ugasanga umukobwa ariko aranywa ivyeri 10, canke ikazi akayinywa wenyene. Kuvuga uyo onye umva abafise d'abord n'ingeso abafise ibikurengeye, kuko nabari gihe usanga winywera akayeri kamwe, canke tubiruka bawumva yuko kwije. Mugabo naho uwo mubwira ati nywa tubiri, mugore duhama dutaha, cabwira ati wewe taha, je nanje aza gutaha mu sindakwiza, je sindakwiza. Urumva yuko zose ziba ari ingeso mbi. None we kubwa uvuga ati rero uvugire tuvuge nko ku basore bose muri rusange, niza hengeso bakobwa bakora muri rusange, avuga ati izi zose nizo zishaka gutuma abahungu tudashaka kubaka cyangwa ngo turongore. Okay. No kuvuga aho tugeze ubu muri rusange abasore gituma batayifuza kuzana abagore ubu, kuvuga ko baramaze kubona neza yuko inkumi z'ubu zitagishoboye kubaka akera. Kuko inkumi z'ubu nubwo muhendana turakundanye, petete ashaka kuba yagukunze uri wenyene, mugabo hakaza abandi inyuma baja kumupropoza, ntakubwira ati hari umuntu ariko arampiga gutya na gutya, kandi akamwemerera kujya yemereye wewe. Ndetse n'ubundi ugasanga inkumi ikunze imisore nk'itanu, kandi umwe wese akaba yamuhaye umwanya. Okay. Ivyo byose ni ibintu cyo kuvanga umutima, bituma ugira za ngeso mbi. Okay.
kuko wewe umaze gukunda abahungu batanu d'abord uriko urabavanga jewe uramvanga nuriya turi batanu twese kandi tubwiye ikintu kimwe mu myanya itandukanye ni ukuvuga ngaho ntawe ukuri ufise nta n'ubukunda arimo ubukunda bya bindi nyine baguha kugira ngo wirire hama wirenganire. Ko tukunze kumva abigeme nabo bavuga bati kenshi abahungu bafise amafaranga canke n'abahungu muri rusange ntibakunda umukobwa umwe kumva ati umugabo si umwe ico naco kivuga kwiki umugabo si umwe kuko ngo imfizi zirasangiye ariko abigeme bu bakunda abantu b'abapapa batama bubaza bagikunda imisore bibaza ko bakunda abapapa kubera iki ngo bafise inoti mane niko babivuga muvuga ko ari bafise inoti umva ko abasore bubu barakenye kandi arusha dushaka nubwo twaba dufise amahera aca tweka ko atamafaranga dufise kubera iki turazi yuko n'ubundi kagasozuguro ko kuja gukunda abagabo hariya babatama mutazigira mugaheba. Uko tukunze kumva naho abakobwa bavuga bati umuhungu akenye ushaka kumukunda mugakundana mukubaka ubuzima mumaze kuronka amafaranga akaca guta akaja kurondera abandi bari hita ba slay queen kabona yuko utari umukwiriye kubera yuko yari akenye. Ivyo navyo ku ruhara rw'abahungu mubona ko ari byiza cyane ni ikintu vraiment muvuga ati rini kosa tuba dukwiye guhindura muri make ibyo ntibikunze gushika cyane hajya niyo nkiyo dufate umukobwa mwaramaze kubana umukobwa urinze ubona umuhungu ataye umukobwa mu rugo hakuri kosa ntiba riri ku mugabo kosa riba riri ku mugore gute kuko umugabo arinze arengerwa no guta urugo rwiwe urumva ko haba ari ikintu cinyegeje mu nzu yiwe no kuvuga ari mubano mubi uri hagati y'umugore n'umugabo no mu bakobwa n'imisore n'uko jewe ndinze niyumvira kuguheba namba nabonye ko ari mubano muke uri kurabaho dufitaniye hagati wanje umusore nawe nkumi none nk'uyo mubano woshobora kwihanganira mutararonka amahera hakagiraho umuta amahera amaze kuboneka uyo mubano nawo usigura gute umubano utumye utihangana amahera yabonetse nta mugabo numwe ari ategura guta umugore ngo nuko aronsa amafaranga mukuri kuko nije mba narakuzanye si we wanzanye oya hari igihe uvuga ati kubera ko nari inkenye ni wewe wari unkwiriye ni wanyemeye rero abandi basire kuri ntibari kunyemera nkenye mu rugo wewe umugore abagore muri ganza kuri ashaka kwirukana umugabo tamukubise amagambo gusa nkayahe magambo ashaka gutuma umukobwa yirukana umugabo avuga oya amajambo yo gutraumatiza umuntu murayazi ntawe arabi murayazi aje nyene mukoresha nkayahe imvugo mbi okay wowe hari imvugo mbi bamaze kukubwira uvuga ati iki niki oya ntakarura ati ubwiye nk'umuhungu ku cyangwa umugabo ku wowe umwirukanye usibye yuko ari ibintu bike biza bicamo jewe se nta muntu arantuka okay nk'ivyo basubona ku bandi oya ahubwo jewe nanje umukobwa tuvana aba ex biwanje twavanye ku mpamvu yizo ngeso mbi zabo yego umva nizo zituma tutandukana kuko d'abord umuhungu yakunze umukobwa aramukunda gushaka ati isigariza umukobwa nawe umukobwa ntakubona umukobwa ni arajarajara agenda agira gutya nshingaho no munsi ejo nshahaye kandi mwese ndabakwira niko bigenda none wowe uvuga yuko ati nta mugabo akora amakosa canke nta musore akora amakosa mu bisanzwe umugabo amakosa akora sayo atuma umuntu w'umugore mu rugo arayakora mugaka yakora hirya hariya ni nkuko nawe nk'ubu unyeje nawe turakunda turi fiançailles gutya na gutya sheri ishusho mbo je ndashaka gukora ikosa ntumeye ko nakoze ikosa kuko nta mugabo yigera ategura gukora ikosa oya igereza mike umugabo ntategura gukora ikosa umugamuye bw'abagore canke inkumi amakosa murayategura none umugabo ntategura gukora ikosa gute akora ikosa atariteguye arigwamwo gute abona riba gute umugabo abona ikosa riba ati rero umugabo arashaka kuvyuka nk'akarorero
ndibaza yuko nta mugabo Mm. canke umusore Mhm. umusore ntategura kuvanga umukobwa avuga ati jewe umukobwa nzomuvanga gutya na gutya Mhm. oya Mhm. mugabo mwebwe kubera ko musanze mufise imitwe irimwo ibintu vyinshi murafise no kumenya uburyo bwose ushobora kwica inzira y'umuntu Mhm. Mhm. eh. None uvuze ati Gisigura ko rero Mm. umugabo ntategura ikosa Mhm. abona ryamubayeko Akarorero. ubwo umugore araritegura Okay, umugabo abona ryamubayeko akarorero. nk'akarorero Mhm. umugabo nk'umugabo afise umugore mu nzu Mhm. umugabo arashobora kuba yoryamana n'uwundi mugore kandi atari ko yanka umugore wiwe Okay, umugabo arashobora kuryamana n'undi mugore canke umuhungu arashobora kuvanga umusheri wiwe kandi atari ko amwanga kandi atari ko amwanga. bivuye kuki Mhm. ku buremere bwa wa mugore canke umukobwa yagize ko Okay. mwebwe nimwe mutuma Mm. twese twoba twoja mu makosa Mhm. Gute dusigurire. insiguro ni yahe Kubera harugaruka gwishira ukeneye kuvyumva. Vuga ati duhindura aha kugira bigende neza. ukuvuga ko Mhm. wewe nk'ubu akarore basi ntabwo ari byo Mhm. Nta kibazo. akarore Isanzure. wewe nk'ubu unye turicaranye uri umugenzi nta nubwo tuvuga ati turakundana uri umugenzi turazinanye Mm. turazinanye cyane urazi ko hari umukobwa dukundanye hajya kandi uramuzi ushobora kuba ari n'umugenzi wawe mugabo wewe ko uvuga ati jewe roje ndamukeneye Mm. ndamukeneye nk'ubu twicaye tiko turaganira dusangiye agacupa gutya na gutya ushobora no gufatwa n'agapreso k'inzoga canke wiyumviriye ufise ikindi ciyumviro cy'iwawe ntabanzi wewe ukumva nyene yuko ukeneye yuko twashobora kuja muri ziriya nzira Mhm. hagati wanje nawe Mhm. Bikaca biba. kandi kubera inguvu zawe bifisemwo Mm. jewe nsanga vyambayeko nsanga vyabaye ni ukuvuga ko bica biba ku nguvu ziwawe atari ziwanje je nanye mba ngize iki canja muri ya kosa ryo kuvanga umusheri wanje nkamwanga Mhm. Mbega izo nguvu uyo mukobwa yoba yakoresheje wibaza ko no ku mukobwa bitomushikira nk'undi umuntu umusore cyangwa umugabo agakoresha inguvu nk'izo nyene akabigomwa atabitegura. bo ku mukobwa sindavyibaza Mm. kuko wewe uko nkunze kubibona Mm. we muratanga randevu Mhm. None Nimba wewe umugabo- kugira mwicarane n'uyo mukobwa ntiwamuhaye randevu. mugabo nk'ubu unyi umugabo akudiraze gutya uramubwira ati no uyu munsi ntibiba bizoba ejo Okay. ati tuzohure hana Okay. Mugo Wo umugabo- ku giti cyawe rero uvuga ati nta mukobwa ashobora kugwa nko mu ikosa atariteguye. Ati umugabo wenyine ni wagwa mu ikosa atariteguye. umukobwa kugira akore ikosa araritegura Mhm. mugo umugabo kugira ko yaje mu ikosa ntategura Mhm. Okay, muri rusangi rero nkuko waserukiye ugwaruka ngaha nicaye ikintu nyamukuru uvuga iki kintu vama numva no gishikiriza ugwaruka muri rusangi uravye ku makosa ubona ku bakobwa bo n'amakosa utabona ku Muri bahungu ahubwo twebwe imisore twebwe tutarazana abagore dukwiye kwiberaho nk'uko Imana yaturemye ko na Yesu yarapfuye adafise umugore nawe twebwe kuki tutobishobora abo bakobwa tukabareka namwe mukiba kuko nye tugaheza tukabaho mu bwo buzima rero uzovuga ati je ndafise inzira akuvuga ati kubaho mu busiribateri mfise imyaka nk'igi kemera akaja kuyahurira kuri babandi je hariya mugaje nkaje nk'ubu we ndumva yuko umengo nkizi sana nta objectif yo kuza mu mugore noge warabivuyemo muri make. Okay, turashimira abakunzi ba Roy TV mwumvise impanuro cyangwa se ico Eloge ashikirije ku bantu mwese muko muradukurikirana ati uri umusore vraiment arabuvyiviremwo kubera aho imbere birababa ntibiryoshe abakobwa baramaze kuvyonga akarere. Uyu ni umujene garçon umusore twavuze ati reka tumutumire kugira ngo twumve ivyumviro mbega mugwaruka biyumvira iki imisore iyumvira iki ku bintu biriko biraba mino misi.
ejo nawe tuzotumira umwigeme nawe atuyagire aha n'umusore yatuyagiye ejo nawe hazotuyagira nde twayazi uno munsi hama wongere kandi usangize n'abandi kuko nimwe babosi bacu nimwe mutuma dukora behind camera ni Dr Zombie abikora neza tumubwiye nti ubahe mu kazi kawe ndabifuriza umunsi mwiza rero nijoro ryiza bivanye naho muherereye ciao ciao. Wagutse.